Nitwa Bucumi Denise Nkurunziza ni kakandi nyene uronka uteye intambwe naye ahandi abavyeyi banyise Bucumi Denise muca mwumva ko ndi umwana w'icumi mvuka ku mupapa yitwa Ntawumpagaze Prote no mu mama yitwa Gakecuru Angele. Navutse itariki imwe y'ukwezi kwa 12 umwaka w'1969 hanyuma nkavuka nyene mu muryango w'abana 12 jewe ndi umwana w'icumi ariko abo 12 bose ntibahabaye jewe nabonye indwi batanu ba mbere ntabo nabonye. Mvuka mu ntara ya Ngozi komine ya Mwumba ku musozi wa Muremera. Mu buto icambere nakuze nonze cyane kandi ndi muremure gose, hanyuma nakunda gutwenga cyane cyane gose ku buryo jewe umushitsi wese aje nari mfise navuga devoir canke no nari mfise wamengo byari byo nihaye jewe nyene. Umushitsi wese aje naca ngenda akenshi nakunda kwicara mu maguru y'umushitsi nkaca nguma ndamutwengera. Nakunda gutwenga cyane cyane nkatwengera umushitsi kumwicara mu maguru nkamutwengera numva ari byo binezereye cyane gose. Hanyuma jewe rero muri uko gutwenga barampa amahera ku buryo nakuze rero nkunda gutwenga cyane. Hanyuma uko kwicara mu maguru y'umushitsi naramutwengera hanyuma akenshi barampa amahera ku buryo bigeze kumpa amahera nkaza ndayabika ndaguramwe imyambaro 3. Hanyuma rero iyo myambaro 3 bayinyitira ko ari imyambaro yo gutwenga. Rero nakuze ndi umwana akunda gutwenga nkunda gukina nkunda n'ibintu bya siporo cyane. Ntibibaza ko mwaba mwatwenga kubera ko muca muronka amafaranga mukamwara bigize kandi gatuma kabinjiriza amafaranga? Oya bon sinabanzi ko bayampa nasanze nyene hariho abantu baguma bampa mugabo hariho umushitsi yadukunda cyane yakunda kuza niwe muntu yakunda kumpa amafaranga. Rero aratinda arambwira ngo igihe cyose nje ukantwengera nzoguha amahera. Rero kubera we yari yanabimbwiye urumva naca ndamutwengera nyene ariko nabandi narabibakorera ama mahera atayampa niko nari imeze naca nkunda gutwenga cyane. Kubera nari nonze naranka kugwana kubera nari mfise ubwoba bwuko uwo twogwana n'umuntu yoca mvuna. Rero nkanka kugwana n'ugomba ko tugwana nkiruka. Hariho mutoya wanje yaransumbye ibiguvu yari muremure akongera akaba munini akaca nsumba ubunini kandi kubera yari muremure yari yaduze umengo turangana je muga ugacume ngo mbaye muto kubera nari gato. Rero hari umunsi umwe ndawibuka niho yashatse ko tugwana nanje rero ndikomeza nja kumugwanya nyene ariko urumva mbonye agira neshe nca ndamurekura nca ndiruka. Kuko naratinya yuko bahava bamvuna. Urukino nakunda yari ubwo bita horo twarakina tugaharura sinzi ukuntu baharura amanota numva ntavyibuka ariko ndavyibuka ko nari ndabizi cyane ibyo gusama nari ndabizi cyane ku buryo jewe rero yari ngorane mu migwi barangwanira mbe mu mugwi uyu canke uyu. Rero ukuntu bari basigaye baca babikora baca bantora mbe bakantora jewe ububizi cyane n'uwundi abizi cyane twari babiri tugaca tuba mu migwi itandukanye. Rero nkaca ntora jewe abo tuba kumwe nawe akagenda aratora twagenda tunyuranya agatora nanje nkatora gutyo uko niko rero bavyoroheje kugira ngo dushobore ahandi baca bangwanira kubera nari ndabizi byo gusama cyane muri iyo horo. Urumva uzi gusama niwe yinjiza amanota menshi kandi azi gukwepa. Jewe rero ntibangema kubera nari gatoya
byarabagora ko bangema, urumva nari gatoya barabura aho batera, ngira nico gituma batangema kenshi. Icyambere jewe papa yahatswe kwa nkako niga, abona abavyeyi bakera ko abiza atari benshi, jewe yahatswe kwa nkako niga. Mugabo ngiriga ubuntu, ngira uwo tuvukana umwana yagira 6 yari yarize. Hanyuma papa yanse ko niga, nawe abarahejeje aho yiga abaraje, aca mutegeka papa ko andeka nje kwishure kuko yashaka nje kurima. Hanyuma aca mutegeka ko yuko andeka nje kwishure. Hanyuma kubera ari yambugije kuja kwishure, natanguye rero maze imyaka myinshi 8, natanguye mfise imyaka 8, abandi muri ico gihe batangura bafise 7 rero bisigura ko natanguye nsumba abandi, kubera nubwo burebure nasumba abandi imisi yose natonda inyuma. Nuko nagiye kandi nari mfise isoni kubera nabasumba, nabona nsumba abandi bana bose, nari mfise imyaka 8, nkaca ndabasumbya n'uburebure, mpagaze nk'ubu ndi nyuma bantondetse inyuma, narabona umutwe w'imbere, nkagira isoni cyane gose. Yashaka ko nja kurima, kandi kurima nakuze ndanabikunda, ariko maze gukura ijya myaka ikuze ngeze mu ya 6 muri secondaire ho nararima cyane gose, ahubwo yari yanangabishije yuko ntatoye concours nzoca ndima, akaguma bivuga kuko turetse kwishima je nararima cyane, narimana umwete kandi nkanabikunda, ku buryo ari jewe bahango nje gukoresha abakozi, kubera ngiye gukoresha abakozi rero bagenda baridoga bakavuga ngo Denise rero ko yaje turagowe ntituruhuka kandi duca dutaha dutevye, hari ukuntu ntaruha. Hanyuma urumva iyo urusha uri kurakoresha abakozi baba baryohewe kubera nabo baca baruhuka. Naranka hariho ikintu bita konsa isuka, ibintu byo gufata uri kurarima ugaca ufata isuka ukayigira uku, naravyanka cyane. Mbonye umukozi ari karabigira naca ndamuraba ikijisho, agaca abona yuko ico ndamubwiye, agaca akora, agaca asubira agakora. Rero bambonye nagiye kubakoresha barababara cyane ko baba bazi ko bakora cyane. Hanyuma ngeze muri secondaire hoho ntashe muri vacances hajya cyane hajya mu gihe cyo gusiza muci, kuko urumva ko nabikunda, nararima cyane ku buryo jewe naraja no gutanga ibivi, nkabona nk'umuntu w'umunyokuru, nkabona nkaja kumurimira, nkumva basi ntari bumuha amahera pfume ndamurimira, sina abandi no kuvoma narabikunda, abandi naraje kubavomera. Hanyuma rero ngiye kurimira abantu kubaha ikivi, ruguru babyita kubaha ikivi. Niga muri secondaire, urabona babazi ko turabasirimu ruguru cyane ati abantu bariyo benshi baba bavuga umusirimu, umuntu nyene ateye imbere afati isuka. Urumva bisigura ko abarenganye bose bahita baraba ujya n'umwana wo kwa Porotaze ariko ararima, yiga mu mashuri yisumbuye, urumva bagahagarara bakaraba ukamengo ni ibirori bariko bararorera. Bwari bworoshe kuko jewe nahuriranye nuko umwe tuvukana yize yahejeje D4, kera urazi ko batiga maremare, yari D4 yayihejeje aje kwigisha kwishure, naringiye gutangura kuwa mbere. Ntihari kure cyane, nawe nyene yigisha ataha muhira akahagenda n'amaguru, naje urumva naca ngenda n'amaguru. Ubuzima ntibwari bugoye cyane, kurumva nari mfise uwo ndaba, uwo mwigisha ari we twavukana. Ikindi naco ubuzima ntibwari bugoye cyane kuko sinabura ibifungurwa byo gutekera. None ngo papa yashaka ko ndima, yari umuntu yubashwe ku mutumba, 69 niho navuka. Mvuka nsanga tuba mu nzu y'isima n'amatafari ahiye isakaje kwa mabati. Urumva papa yarateye imbere, yaradandaza muri ico gihe, ariko jewe nsanga ibyo kudandaza babimukuyemwo no mukonseye apana mwikomine mwizona, ariko yarakaze kubera yari yadandaza, yarafise n'imirima myinshi, yari yaraguze amatongo. Urumva kugira itongo n'ubutunzi cyane ruguru n'ubutunzi, twaca turima, twaba dufise ibyo gufungura. Hanyuma jewe nkura ico gihe hageze kunja kwishure, baramugize chef de zone
chef de zone kandi urumva chef de zone baramuha mituwele no kuvuga ngo twe twavuzwa kuri mituwele narinze mpeza secondaire mfise mituwele nkakunda gucokoza abanyeshuri twigana tuti ndabasuhuje mwebwe mudafise mituwele urumva murafise ingorane mwe mudafise mituwele ndabacoko naho ntibazi yuko naho mfise mituwele papa wanje atize kuko abandi baba bafise za mituwele baba bafise base bize nahatize mugabo yarafise mituwele kandi yari yifashe rero nize ayo mashure y'intango binyoroheye twararonka ibyo dutekera ku ishure kandi nari mfise untera intege uwo tuvukana yararangije aho hari mu wa mbere kuko naratinze ndegera imbere yigisha mu wa gatatu ndatinda ndashika hanyigisha mugabo amaze kunyigisha yarankubita cyane gose yarankubita ubwa mbere ampora isoni kuko nize mfise isoni nyinshi cyane gose isoni nyinshi kuburyo ntashaka kwivuga izina naho naba nicaye hano uri ngaho sinashaka kwivuga izina narumva umengo birateye isoni kwivuga izina nagenda kwivuga izina bambajije witwa ne naho haba mwishura abana bose barasemerera nitwa naka jewe bangezeko nitwa acha nshira urutoke mukana umve bakankarira mugabo ngeze ko tuvukana we yarankubise cyane kuburyo yandungika kuri drapo ryaje hagati y'amashure hagati no kuvuga haba hari metero zitari nke agaca ndungika guhagarara aho hantu kuri drapo hari metero zishika 50 ngo semerera ndi mw'ishure uvuga izina ryawe ndaryumve hanyuma ubone kugaruka ngaca ngenda nkirigwayo izuba rikankubita nkirigwayo vyanse ko mvuga izina nyene bikanka yatevye akavuga ngo genda mu muhamagare nkasubira mw'ishure hanyuma kankubita urumva kankarira n'akantu na gatoya cyankubita nyene naronse amanota 8 narakubitwa 8 ku 10 narakubitwa kuko yabinsiguriye mu nyuma ngo yumva atagomba yuko urumva nuwo tuvukana akabanyigisha yumva adashaka yuko mba nuwa kabiri yagomba komba wa mbere naronka amanota 8 ku 10 ngakubitwa ndose ndwi hoho cyangwa 6 hoho narakubitwa birenze nasamaye nagize iki gituma bitanteye umutima mubi yarabivanga yarankubita ariko kandi yarankorera utuntu twiza nijewe yagurira impuzu nziza kenshi nijewe yakurira ibirato burya yigisha mu wa gatatu jewe ndi mu wa mbere nkurira ibirato naho nyene bikanja bisigura ko nari muremure nari mfise ikirenge kirekire nije natangwe kwambara ibirato vyiwe akampa ibirato ndi mu wa mbere nambara ikanzu yiwe bisigura ko yari mugufi we yari mugufi cyane jewe nkaba muremure urumva yigisha mu wa gatatu yarampa ikanzu nje yakurira impuzu akampa ibirato yarankorera utuntu tunyereka ko nkunda cyane nico gituma naho yankubita ntabwira umutima mubi kuko ni jewe nanamuvomera amazi jewe naranyaruka cyane kuburyo mu gatondo nagenda kwishure mvuye kuvoma kabiri namuvomera amazi yoga nkamwigisha nkongera nkaca mvoma amazi basigara barakoresha muhira urumva rero yaranankunda kubera naranyaruka cyane ntumye kubera nakunda ibikorwa nkanyaruka kumuvomera gukora utuntu hanyuma mugabo akankubita ndose amanota mabi kubera yashaka ko nyene ndonka meza cyane yarampimiriza kwiga cyane ibyaba yatwigishije kandi muhira ntuhave wibaza ngo ranyigisha jenyene yarashaka kumbaza nk'akantu kamwe turi muhira nk'ibiharuro yatwigishije kamwe gusa yigirisha kugira yumve ko ndavyibuka mugabo yarambwiye mu nyuma ko aho yabashaka ngo yumve yuko ndi muhira ndanavyiyumvira ko ngo ndabisubiremwo rero uko kuntu yankariye byaranyeretse yuko yashaka ko ntera imbere hanyuma ngeze mu mwaka wa 6 ndibuka ko niwe yanyibukije arambwira ngo nagira ndakwibutse yuko papa yavuze yuko udatoye concours uzocuja kurima rero ukaja gufyinata ntutore concours uzocuja kurima wambara ibiguturiya ugume wikoreye isuka ku rutugu hanyuma ucuja kurongogwa ugume uhetse umwana mu mugongo imvura kunyagire wikoreye inkwi wikoreye mu bindi urumva ibyo byose akabimbwira umuntu mbere kugira ngo antere ubwoba yumve ko ivyo bintu numve ko ivyo bintu ntobishobora hanyuma nige cyane kugira nzotore concours malheureusement ntayo natoye umwaka wa mbere ntayo natoye mugabo papa arumva caravuga ngo kurima
uwo mukuru wanje acaramubwira ngo ya ntibikunda yuko kubera uwo mukuru wanje we ntiyigeze adubura sizieme ntiyadubuye yaciye atora konkuru acarabandanya hanyuma acaramubwira toya muri iyi myaka urabona yuko basigaye badubura basigaye badaca batora konkuru reka rero adubure aramwinginga hamano nca ndadubura acarambwira ati hewe wavyo uzocuja kurima papa ntazokwemera yuko udubura ubugira gatatu rumva nkigana ubwoba icyo kintu cyarankoze ku mutima cyane muga kantera intege cyane hanyuma n'icyo gihe nayo natoye ubugira kabiri burya nayitoye nize siziye mu bugira gatatu niho natoye konkuru icyo gihe rero arambwira ati n'ubwa nyuma na jewe ubona ngo ndagushigikira n'ubwa nyuma sinzosubira kugushigikira uzoca uja kurima wambare bya biguturiya wambare isuka ku rutugu ivyondo imvura kunyagira akaguma bisubiramwo mu ntumbero yo kugira ngo ngira ubwoba nige cyane ariko na jewe narumva yuko ndayitoye byonezera rero ubugira gatatu rero nca ndatora konkuru nca ndagenda muri secondaire mba ndarakize bya biguturiye mbere cyankoze ko banyoriyanse mu bahungu banyise bucumi deniyo nimba barayimize nimba byagenze gute ntavyonze baca banyoriyana muri Don Bosco kandi muri Don Bosco ico gihe nta mukobwa numwe yarariyo tugendagira ubwoba cambona umenga abahungu bazonja nyene numva ngize ubwoba ndahiga uko bizogenda papa wanje acaritura mu directeur acarabijamwo baratinda barampa orientation baca banyoriyana ibusiga rero nca ngenda kwishure icyankoze ko gikomeye kera murazi baranyuzura ibyo bita kunyuzura jewe rero aho natomboreye sinigeze nyuzurwa kuko sinagiriye ku ishure rimwe n'abandi aho bakibiraba ukuntu bompa iyindi orientation je naciye ngenda mu nyuma nacerewe indwi zibiri hanyuma ngenda afise valise hariho abatagera amavalise mukuru wanje yaranshingiye intahe ambwira ukuntu mu gihe ciwe papa urabona yari afise amahera ariko ntiyashaka kuyikura yari yamushoneye umufuko ngo umuntu yitwa imarekane sinzi ko yitwa imarekane iyo tisi imarekane yari imifuko yanditse ko americana baca bayita ko ari imifuko y'amamarekane amushoneramwo ngo umufuko ko yarashona amushoneramwo umufuko ngo azotwaramwo ibintu agiye ku ishuri hanyuma kera rero barabafishiriza ku ishure ibikenewe muzogenda mutwaye aragenda ku ishure arasoma ibikenewe azogenda atwaye hanyuma ariko papa urabona ntiyize hanyuma rero aragenda aramusomera agaca amusigurira ibyo babatumye akabisoma mu nyuma hasi yaciye yandika ko n'amaboko valise hanyuma acarahereza aravuga ngo n'ikindi rero badutumye citwa valise hanyuma kubera yarazi ko papa afise amahera ayanka kumugurira valise gusa yafise aca ariyandikira ko ngo valise mu yandi majambo yagiye ku ishure ari we wenyine afise valise mu gihe ciwe rero jewe ngiye ku ishure mfise valise wewe ari wayinguriye jewe urumva nagiye umusirimu nari mfise n'ibikwiye byose kubera yarakora yaranguriye ibikenewe byose cette fois yari yaravuye kwigisha mu primaire yaraje kwiga ni Bujumbura kugira CD7 ari hari urumva yari yarabaye umusirimu w'Ibujumbura yaranguriye utuntu twose dukenewe hanyuma nshika nacerewe indwi zibiri nakubwiye nshitse nacerewe indwi zibiri ntibarose umwanya wo kunyuzura ivyigwa byari byatanguye kuduga ntibarose umwanya wo kunyuzura jewe nshashika niga nacerewe kandi ndashimana yuko nize nkamenya nubwo nashitse nacerewe donka amanota meza igice ca mbere ca kabiri ca gatatu ndamenya kindi cyankoze ko muri secondaire sinigeze ngira repêchage canke ngo ndubure ndabishimira Imana gose mugabo naragize repêchage ndenganye w'icumi ngeze mu wa kabiri kuri NFA niho nagize repêchage ya economy nayo nyine ndayitora hanyuma nca ndataha NFA Kibumbu muri commune Kayokwe ubu ni ntara ya Mwaro mugabo icyo gihe hari mu ntara ya Muramvya uvuye iwacu vraiment hari kure gose twarinda guca Bujumbura kugira duce tubandanya utagiye ku munsi w'ishure kugira uronke imodoka igushikana ku ishure neza byaba bigoye hanyuma nja kwiga mu Kibumbu giye kwiga mu Kibumbu nsangana ishure ririko isuku
ririko isuku, abanyeshuri bategerezwa kugira isuku, bambara impuzu zigoroye, babasuzuma n'inzara ko ziciye. Urumva byari ibintu numva ishure rirankanze nyene. Abo dusanze imbere yacu baca bamera nk'abigisha bacu, nk'abavyeyi, ahubwo abigisha bacu bamemita b'abavyeyi, ku buryo twabubaha cyane kandi nibo baca batumenyereza. Dusangana abantu higa, abantu batuje, uvuye mu bana b'abasazi b'imyaka y'ubusazi nyene, wumva y'ubusazi, ugaca ushika aho hantu wamengo ushitse mu kindi kibanza, higa abantu batuje. Imisi ya gatandatu, ikindi kintu cankoze ku mutima, imisi ya gatandatu yose baraduha umuziki, ya gatandatu yose, apana rimwe mu kwezi, imisi ya gatandatu yose batuvugiriza umuziki tugatamba. Kandi ikindi kitari kidasanzwe, kumbura abandi bataronse, twebwe twatambana n'abarimu bacu, abarimu n'umudirekteur yaraza bagatamba, ari ibintu by'urupfasoni tugatamba, mugabo hariho n'urupfasoni. Ahubwo nagira ndakubwire yuko ico gihe ni jewe narakunda umuziki, sinzi twara abantu babiri n'umugenzi wanje twakunda umuziki ku buryo nitwe twaterura iradiyo ivuza umuziki, nitwe twari tuzi aho ibikwa, twarayiterura tukenstara, tukongera akaba ari twe tuyanura. Bisigura ko twataha ubwa nyuma 6h du matin, twarugurura tukugara rumva tukagatamba nyene. Umuziki nanezerwa no gutamba nyene aka rock and roll n'akarege turiko turatamba, numva ari ibintu biryoshe, numva umengo biraruhura mu mutwe nyene. Twatambye umuziki wa gatandatu kwa mbere, vraiment naca nkora nk'imashini, wacu umengo nyene mu mutwe hugurutse, ngira vyaherera hajya mu muziki nyene. Nasanze umengo hari abantu bakuze, nukuvuga ngo wamengo umuntu wese ageze baca bamugira responsable, ategezwa kuba responsable. Umuntu akuze ategezwa gupanga neza utuntu twiwe ibiki. Rero abigisha baho baranakundana n'abanyeshure, atari byo gukundana by'ubusamba, nta busambanyi bwari ku ishure by'ukuri. Ari umwigisha w'umusore yategezwa kugira umukobwa sympathiza, nawe yaba umukobwa yaragira umusore asympathiza, mugaga gusa twigishwa n'abasore benshi. Hanyuma dusanga bimeze uko, bagaca bakubwira ati professeur naka ni umugenzi wa naka. Hageze ko twugurura umuziki, umwe wese yaca afata uwiwe. Hanyuma rero tubisanga uko muri classe yose wamengo barafise uwo basympathiza, mugabo kameme haba hariho uburya abandi. Hanyuma promotion ije baracunga ngo barabe professeur nakatorande, professeur nakatorande. Hanyuma jewe rero nanje barantoye, hariho uwantoye. Basha ego nivyo ndimwe mu batowe mu bambere. Urazi gituma natowe mu bambere, hariho ko twiga ya couture. Uwo mu professeur yatwigisha iyo cours yari umusore, kugira ngo bamenye uwo mu professeur yatoye. Musohotse baca bababaza ninde yatoye azoza arabika materiel, kubera kubika materiel egare gusigarayo muri iyo sale, ugasigara uregeranya materiel hanyuma ukayibika. Usigaye rero umusigara murayaga. Hanyuma rero ico gihe cyatora jewe, baca bavuga ngo yatoye Denise, ngwe bagaca kutwenga cyane. Kumbe nisinamenye ivyo ari ivyo, kumbe yatoye jewe. Kandi effectivement niko byari biri, uko yaraciye afata nk'uwo bakunda. Cyo rero turagumana uwo mu professeur. Hageze rero ko twugurura umuziki rero, kubera nanje mu wa mbere baca twugururana. Urazi aho umenyera umuntu atazi gutamba, n'ubunaniwe no gutamba slow, urumva ahakwa kugutega umwereka, urumva yarahakwa kuntega kwe. Uyo turiko turatamba, kandi naramusumbye uburebure, kakanje kagera ku mutwe wiwe, kaca nguma ntambira ntwengera hejuru yiwe, nereka ama grimace abandi banyeshure bagatwenga, nanje yaza kumbaza ivyo ari byo, nkaba nanumye nyene. Nishwashwanutse mugabo n'isoni zikabamo, yari yo ngorane. Nashwashwanuka mu bintu bitari vya seriye, ariko hageze vya seriye abantu bategezwa kuraba iki byo guca amanota. Isoni zaranyica ku buryo jewe nagumye nigwaza maintes fois
kuri irya shure twaraja kugira amastage muri primaire hanyuma uko tuduga tukagira amastage yo kwigisha muri secondaire. Yo ndagupfinze nigishije kangahe gake cyane nkigwaza kugira sinje kwigisha kubera isoni ku buryo n'umunsi umwe bampaye kwigisha abana bo mu wa mbere byananiye kwigisha abana bo mu wa mbere kubera isoni kubera umwigisha ampa amanota aba yicaye hari biranka ko nigisha ubwo nyene nshitse icuya gica kirabira barambaza kumbe ni icuya cy'isoni n'ubwoba icuya ndakwaye ndipisha ngo ndarembye baca barandika ndataha urumva nigishije ngira incuro rimwe abandi bigishije kenshi cyane iryo rimwe ndagenda ndigisha ngira ubuntu bampa 78 kwijana cantaha nayo kandi ico gihe sinzi ukuntu byagenze kugira ndanabishobore kwigisha ko nari mfise isoni z'ikidayimoni kibi n'ubu umuntu yoba afise isoni ari karanyumva nagenda mubwire yuko isoni ni igidayimoni kibi cyane gishobora kukubuza gutera imbere. Nahavuye nkura ntafise liberté d'expression mu gifaransa canke mu congereza kubera iki kubera izo soni narumva afise ubwoba bwo kwiexprima mu gifaransa mu congereza de peur ko mpava nkora amakosa nkumva ndafise ubwoba nca nkura ibi byo kugira byo kukina amasketch bijya byo kuza kuexposa mwageze kuexposa n'abandemvye bakampima na temperature bagasanga yaduze naho nivyo nigwa iri umunsi umwe naragwaye ndaja muri koma natanguye nigwaza urumva twateguye théâtre ya fin d'études turategura kugira tuze dukine théâtre nanje kubera bazi uko meze ara absence y'umwarimu babona iyo hall no yishobora kubera urumva muri hagati yanyu ko hako n'umuntu aderanje babona no yishobora barayima kandi turi muri repetition nkagira bya bigugu nkabishobora hanyuma je wandamprasa nkaguma namubwira ngo tuze turaborokana ibi bintu kubera ntawe ubizi uko bigenda kumbe muri jewe natanguye kugira ubwoba ibi bintu no bikina directeur ari hajya aba professeur bari hajya abanyeshure bose nabo twatumiye hirya no hino bari hajya ntangura kugira ubwoba kaza ndamubwira ingo biboroke ingo dukinane ingo ravey ntangura kumubwira jewe numva menetse umutwe kumva urugende wewe abari wewe ukina genda ukine nanje ndabe turumva turiko turarepeta ubwanyuma ko numva ntanguye kumeneka umutwe acaragenda arakina umunsi hanyuma umuprofesseur yatwankadara aravuga ati ntibishoboka deniza reka kwigirisha nibishoboka yuko utokina bya bindi wowe utugiriye nabi none ko numva ntanguye kumeneka umutwe numva menetse umutwe sinakina uwo munsi hakina wa wundi bukeye umunsi wo gukina mera mu gatondo njugumira hageze gukinaho ndaremba weza nararavye na théâtre canja kuryama ngiye kuryama ndashuha hagera za 8 ntazi yondi haheze 3 jours nisanga ndi mu bitaro ndababaza ndi ngaha bigenze gute nyene waragwaye nsanga bari ko bampa imiti ya malaria basanga mfise malaria 100%. Ndumigwa na jewe ndumigwa byatanguye umengo ndiko ndigirisha rero ivyo nivyo nibuka mu nzira yo muri secondaire. Jewe nagiye muri secondaire nshaka gukina volley cyane kubera muri primaire bari batwigishije gukina volley numva ndayikunze kandi murabona ko ndayizi ndavuga nti nzogira mbonye ntoye concours ndavuga nti nzokwamera iyo volley hamwe numva ko mbaye umumeilleur kuko narumva ko ari urukino nkunda kandi narabona ko les techniques za mbere bari bazinyigishije kandi nkabona ko ndabizi n'uwabitwigisha akavuga wewe imbere ni heza kuko ukina neza ugira technique ni nziza bizogenda neza numva ranteye intege nkaca mvuga nti muri secondaire nzovyameliora geze muri secondaire umuprofesseur yaduha ibya sport hewe yarobanura ku butoni arobanuye ku butoni jewe ntiyashiramo umva ntiyankunze nubwo uvuga ngo nakundwa n'abasportif ntiyankunze hanyuma ntiyashiramo mu rukino rwa volley ndagira umubabaro kubona je ntakinye volley
ndagira umubabaro mwinshi cyane mba kwishure ndi frisre kubona je ntakina volley nari niyizi ko nzi gusimba son à hauteur son à longueur cyandabireka hanyuma aba athlete bo kuri bibusiga kuri epoke yiwacu nibo bazana ibikombe bose mu madiscipline yose sauf muri son à hauteur kandi ndahari nzi ko ndabizi hanyuma nanje ndabireka kubera iki kubera nanje yari yambabaje nkumva n'ivyo bya atletisme navyo nojamwe yanse ko nkina ico nkunda hanyuma ba umunsi umwe ndi mu w'icumi urumva mu w'indwi mu w'umunani mu w'icenda sinigera nja muri atletisme sinigera nerekana ko nzi gusimba ndagerageza ndabinyegeza mu w'icumi aca aduca amanota ya sport mu kwiruka 100 metres son à longueur son à hauteur bijyanye n'amadiscipline ajya yo muri atletisme hanyuma tugeze kuri son à hauteur yaguha amanota en fonction yaho unaniriwe hanyuma turasimba ndiko ndaca amanota turasimba a metre yahera kuri hari abashobora gusimba 0.80 0.90 araduza kuri a metre barasimba 10 barasimba 20 turasimba 20 bari bagabanutse vraiment basigaye ari bake dusigaye badashika 10 baraduza 25 barakoroka dusigara turi batatu baraduza na 30 cyansigara ndumwe kuri 30 barandugiriza na 35 ndasimba barandugiriza na 40 ndasimba acatangura gutukura yarasanzwe ari inzobe nyinshi cyane aratukura ngwe gakobwa kahura hehe ni gute dushobora kubura umu athlete wo muri son à hauteur uringa asawa mudugirize urumva na 45 mbonye yatukuye ameze uko nkagenda nkacangarukira ku mugozi amafene sinakubwiye ko nari ndayazi nkacangarukira ku mugozi kazima kandi nabonye amanota ndayafise kandi yamaze gutukura yanshavuri akiravuga ngo uko bigenda kose baragukura amanota mu ndero wimishije amanota ishure erega duheza sport aca ntwara direct muri direction ngiye muri direction baca bambwira ngo bankuye 50 nzoca nsigara nkorera ku yandi 50 cyandushiriza kubabara cyane gose hanyuma cyavuga ngo kandi utegerezwa kuja muri ubu baye umu athlete utegerezwa kuja mu entraînement imisi yose tuzinduka turagira 5h30 baba batuviye aba athlete tukazunguruka ishure hari hanini twigira twiyantrene nico gituma n'ishure ryaronka ibikombe kubera bari yantrena umwanya muremure ati utegerezwa kubamo ndagenda mbabaye fisa gahinda jewe rero nukuri biranka ndagira umubabaro ndatinda ndamubwira nuko natinya ico cyo naracubahutse ndamubwira nti jewe nukuri jewe nta mwete mfise wo kuzoja muri atletisme kandi mwaramaze kunkura amanota mu ndero nukuri numva bidakunda numva ta mutima wabyo mfise ndavuga ati sawa doja kubivugana na directrice acaragenda carambwira ngo sawa yavuze uzoze cyandagenda muri direction ngo sawa turayagusubije mugabo tegezwa kuzana igikombe muri son à hauteur turagenda twaragira demi finale na finale demi finale yabera Ingozi kuri centre jewe ndasimba ndashika na metre 45 hanyuma urumva finale na ruwa mbere yaba acaraba sur ko igikombe kibonetse ayo namukoreye tuje muri finale n'ubu mu byo nihanye birimo jewe narihanye vraiment ahari hose namwe ashakareke kumarwa kwa makosa narihanye kuko maze kwihana nubona utwo tuntu twose nagira two kwigwaza kugira n'ibintu vya mbere natanguye kwihana kuko narumva ko bwari ububeshi bwo mu rwego rwo hejuru hanyuma turaza muri atletisme ahi Bujumbura muri finale ngumana umubabaro ukuntu yanse ko nkina volley mugaje ari karampatira muri atletisme ubu mba ndumumeyere muri volley mba ngeze kure muri volley ngumana iryo shavu tuje muri finale na trani sinayisimbye nananiriwe kuri 35 oro mu bantu baje bose kuza muri finale uwa mbere yari yasimbye a metre 35 yari sûr
yuko jewe gusimba metre n'imiburi na karane ndayisimba narayishikanye naciye nivuna naciye nibanda ngo navunitse kandi no kuguru guca kuravyimba no n'amaraso yahagaritse ukuguru koreka kuvyimba mu kwibanda naribanze n'amaraso ntiyasirikira yo Imana imfashe yarangiriye ikigongo ego ndi muri NFA yo mu Kibumbu nagiye guheza muri 93 niho nahejeje murabona ko haraba amatora muri rya bihe vy'imbere y'amatora harabaye igihe c'amacakubiri ku mashure nka yose birahaba ariko ku ishuri wacu nta macakubiri yarahasanzwe ariko igihe kimwe amatora yimirije haraduka ivy'abahutu n'abatutsi hanyuma baratangura bagenda babivugana jewe rero nta nivyo narinzi wa mu papa wacu nakubwira ntavyo yatureresheje ndibuka kujya mukuru wanje nakubwiye 72 yageze ari kwishure rero abana bigana baramubwira umwe araza aramubaza ngo ubwoko bwawe n'ubuhe arababwira ati je ntabwo nzi kandi effectivement ngo ntabwo yarazi je ntabwo nzi acaramubwira ngo taha bagira juste batahe baje muri vacances umengo za Noel taha ntuzugaruke utazi ubwoko bwawe hanyuma umwe mukuru wanje agira arashika arabaza papa aramubaza ngo papa ngo je bantumye ngo mumbwire ubwoko bwanje papa cwe papa bambwiye ngo mumbwire ubwoko bwanje cwe papa carava hasi ko mbagiye kuzana inkoni azabona inkoni agira mukubita urumva kubera amubajije ubwoko bwiwe umusaza wanje mukuru bagumana bakuza ari babiri gusa aca amucinya inkokora ngo ngwaho aca ariruka hanyuma aca avuga ati papa urigera wumva ariko aravuga ibintu by'amoko ati we nubona ko yarazanye urukoni ngo agukubite amaravuga ati ndagowe mugabo nubwo atabimbwiye bambwiye ngo sinzosubire batambwiye ubwoko hanyuma umwe musaza wacu mukuru aramubwira ngo je numvise bavuga ngo turaba ati nimba ari ivyo ntumbaze uragenda uvuga ivyo hanyuma jewe nanje birashikira rero kw'ishure muri ico gihe umunyeshuri umwe araza arambaza ngo Denise ngo nagomba ndakubaze wowe ufise ubwoko buwe ni yewe gaye nije ntabwo nzi vuga uri umuhutu uri umutuzi ntavyo nzi kuko iyo nkuru mukuru wanje yayimbwiye nashe nanje kumubaza ubwoko bwacu niho yacavuga ati rero rurakuzuriyeko uhirahiruze kubaza papa urawunywa hanyuma rero ndamubwira nti ntabwo nzi ngo uri kurasama ngo aha ngo we ntuzi biriko birabaha kw'ishure ntivyibiki ngo ubu abahutu barukwabo abatutsi barukwabo none wowe ucujaye nti ntabyo nzi sinzi aho nja ntavyo nzi numva ngize ubwoba hari undi mugenzi twagumana tukajana muri uwo muziki tukongera tukigana niwe twabaye abagenzi kubera niwe twicarana hajya ku mugoroba muri etude tuborokana niwe twari twahuje ukuntu twiga bikamfasha nawe bikamufasha niwe rero twagumana hama tukiye muri etude ndamubwira nti mbere yuko twiga ndakubaza ntuzi n'amakuru we hari urakubaza ubwoko bwawe ateka jewe hariho umukobwa yaje kumbaza ubwoko bwanje kandi jewe rero ntabwo nzi nawe acarambwira ati ntabwo nzi na jewe rero ko tutabuzi twigumanire tuzoce tuguma turi babiri tuburi none twojahe atabwo tuwuzi aragaruka arambaza wamenye ndabumenye gute hanyuma muga tukaza tubona abantu bagira imigwi dutashe rero niho nabibwira uwo tuvukana niho yaca ntera iyo nkuru rero uko byamugendeye nawe hanyuma rero uko niko amashure yagenze